turakwiteze Yesu duhezagire twuzuze mwe uwawe akindi duhaza. Tugorora ibiganza byacu Imana gutya. Mana nkuru tugira twumva ijambo ryawe, turasengeye aba bakozi bagomba batubwira ijambo ryawe, turasabye ngo uhagarare muri bari we uvuga, natwe turateze amatwi ngo utubwire, nutubwire ibyawe, nuvuge natwe turi hano. Urakoze mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Kaze mukozi w'Imana. Yesu nashimwe. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu umwami wacu. Turajya gushimira Imana Data wa twese, kandi dushimira n'abavyeyi bacu batwemewe guhagarara imbere y'ubwiza bw'Imana. Yesu nashimwe. Reka rudatebeje turaba amajambo y'Imana aha mu cete ca kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo. Turabeho amajambo y'Imana, ni igice ca kabiri n'umurongo w'8. Turabeho amajambo y'Imana. Turasaba mu izina rya Yesu. Haravuga ngo wame wibuka Yesu Kristo yazutse mu bapfuye, yakomotse mu muryango wa Dawidi nk'uko ubutumwa nahawe buvuga. Yesu nashimwe cyane. N'ayo majambo y'Imana tugiye kuvugana ko muri kano kanya avuga ngo wame wibuka Yesu Kristo yazutse mu bapfuye, yakomotse mu muryango wa Dawidi nk'uko ubutumwa nahawe buvuga. Aha abantu benshi barakunda guhimbaza iminsi, hari igihe umuntu ahimbaza n'umunsi yavukiyeko canke n'iminsi yabamaze agashima Imana. Aha rero Pawulo arabwira Timoteyo ati wame wibuka Yesu Kristo yapfuye akazuka, ati kandi yakomotse mu muryango wa Dawidi. Aha birumvikana kugira mu bwiruku, nibaza ko yari yarabonye abandi bantu bibutse iminsi ariko ntibyagenda neza, bituma byifatamwo nabi, bituma haba ikibazo. Nico gituma yavuze ati wame wibuka. Nawe muntu w'Imana wame wibuka igihe ugirirwa neza n'Imana yawe mu ijuru, yakora muri bya bindi bidahimbara Imana. Kuko aha turabona hariho uwibutse aribuka ivuka ryiwe, bica bigenda nabi, bituma haba ikibazo kuko yari yibutse, ariko siyo ntumbero yari afise, ariko no kubera yari afise mu izindi mpwemu mbi zidahimbara Imana. Turabona uwo muntu yibutse bikaca bigenda nabi, bigatuma abayibonye bidahimbara Imana. Turabe ngaha mu butumwa bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Mariko igice ca 6, dusubire no murongo wa 21. Turasaba mu izina rya Yesu. Haravuga ngo maze umunsi uragera, uburyo buraboneka, wari umunsi wo kwibuka
ukuvuka kwa Herodi, atumiza abaganwa biwe n'abakuru b'abagabisha b'abasoda n'abafasoni b'i Galilaya ngo baze abatereke. Umukobwa wa Herodi nyene arinjira aratamba. Herodi n'abashitsi biwe baramushima. Umwami abwira uwo mukobwa ati, nsaba ico ugomba cose ndakiguha. Aramurahira ati, ico unsaba cose ndakiguha, niyo coba igisate cy'igihugu canje. Arasohoka abaza nyina ati, nsabe iki? Aramwishura ati, saba umutwe wa Yohana umubatizi. Yesu natubariye cyane. Aha rero uyu yari yibutse nawe, ariko Pawulo yabariye Timoteyo ati, wame wibuka. Ariko hari abantu bibuka bikagenda nawe, ariko wame wibuka Yesu Kristo yapfuye akazuka mu bapfuye, ingene yakugiriye neza. Urazi ibyo warimo, urazi ibyo wahoramwo, nanje ndazi ibyo narimwo, kandi nawe urazi ibyo warimwo, urazi ibyo uhora yakugiriyemo neza, ibyo yagukuyemo urabizi, wagenderamwo. Aravuga ati, wame wibuka rero aho yagukuye. Ni ukuvuga ko Pawulo arabwira neza Timoteyo ati, wame wibuka. Ariko murabona uyu nawe yaributse. Hari abantu bibuka iminsi bakaba n'ibindi, uyu nawe aribuka umunsi, ariko awibutse arawibuka, bituma ibyaha byiwe bica bigaragara. Umva amaze kuwibuka, birumvikana yaciye atumira ko abagenzi biwe, arabatumako mbere ngo n'abasodara batumako abaganwa n'abandi benshi n'abashitsi. Hajya rero abantu b'Imana, abantu bafise abashitsi benshi. Yesu nadufashe. Hajya umuntu wese usanga afise abashitsi, ugasanga hari abashitsi umuntu agendana bameze nka babandi bagendera umuntu. Murazi ko Sawuli yari yagendewe n'abashitsi, yari afise abashitsi. Umukozi w'Imana arabwira ati, wewe rero afise abashitsi bakugendeye, ati batumye ukora ibintu bibi. Uyu nawe Yohana yari azize iki? Ko yavuze ukuri. Yari yaravuze ukuri kuri uyu mugore, ariko nawe yari afise umwana wiwe. Urumva aratamba neza, acabona ati, coba ciza yovaho vyotuma imigabo yanje igenda neza. None wewe uhari uyu ukibuka ingene Imana yaguhamagaye, ukarezi yagukwimo, wumva wibuka gute? Wumva wibuka neza, ukibuka icyo Imana yagukoreye, ukaca ushima Imana. Urabe rero kuno mugoroba mwiza nawe ngene wibuka. Aha Pawulo yarabwiye neza Timoteyo, tuze wame wibuka Yesu Kristo yapfuye akazuka mu bapfuye. Wame mwibuka ibyiza yadukoreye, ibitangaza yadukoreye, ingene yakugiriye neza muri bya bindi. Nawe wame wibuka ivy'Imana wemuje yagukoreye, ahantu yagukuye, urazi byagukoreye, wame wibuka. Urabe kuno mugoroba ngene wibuka. Hama niwe ubona ngene wibuka, uce umenya mu mutima wawe ngene wohindura kugira ngo byose bigende neza. Ntiwave wibuka nk'uyu yibutse agaca bituma akora nabi. Yesu nadufashe cyane. N'aya majambo y'Imana abayumvise mwese, Yesu abahezagire. Mana Data wa twese uri mu ijuru nyene amahoro, uri Imana nziza kandi uri Imana y'ubushobozi, uri Imana ugira neza, uri umwami w'amahoro. Turagushimiye umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha. None vyizigiro nuhezagira abakunzi bawe, uje kubagirira neza. Mukunzi wacu mwiza, imyotso n'ibitangaza bikoreke, abaje bafise ivyiyumviro Mana yo mwijuru, n'abaje mangeza, ijambo ryawe rigira ikimazi mu mitima y'umwe wese. Byose bishimirwe mu izina rya Yesu. Amen.